Mwo twidondora. Murakoze cyane. Nitwa Miburo Johnson. Mvuka mu ntara ya Ngozi. Hama ndumwe mu gwaruka gwikorera imigambi gwihangira imirimo. Mishire hamwe gitwa Akanyoni Corporation, hanyuma nsanzwe ndi no mishira hamwe idaharanira cyicaro za politiki zo bita ACBR yitwa Haba na Haba Food Bank. Nkaba nsanzwe ndi representative gari w'iryo shira hamwe. Ni shira hamwe rikorera mu bijanye no n'urugamba rwo kugwanya inzara mu kibano hamwe no kwigisha abenegihugu kuntu bo kwinanata. Ego murakoze Johnson, murumva ko mukorera mu byo kwivuna inzara ni igisata ciza abantu bose bohimbagwa no kumenya nyene bo bigenza. Ariko none ga Johnson, kubera iki mwahisemo kwitunganiriza imigambi muri ico gisata cyo kugwanya inzara? Murakoze cyane. Mu bisanzwe igituma twavyumvira bwa mbereho twari tubonye cyari gihe twari tubonye yuko hari abantu mu Burundi bashobora ugasanga yagubamye akagubama karara ubusa atacamira kweri, kandi bigategwa nuko afisa mikoro make canke uwo munsi vyanse byabaye nabi. Kandi muranabizi muri minsi canke mu minsi yaheze muri ville hari yongerera abantu benshi mu mavire mu bisagara bitandukanye by'intara zose, uzusanga hari abantu basegerereza akaba umva ngo saidia. Niyo mpamvu tutiyumviriye ko tubishira ahakuru mu mishira hamwe rica amahera, tubanza tukabishira mu mishira hamwe kwanza rifasha abenegihugu kugira ngo bagwanye inzara. Ego murakoze cyane. Mwafashe ingingo nziza yo kugira ngo mugwanye inzara, kandi mwarabonye ko abasegereza ari benshi. Ariko uno munsi mbega ibikorwa byanyu mubirangurira hehe na hehe? Murakoze cyane. Twebwe ubwa mbere ahantu dushobora gukorera ibikorwa haba ari ahantu dushobora gushira imirima y'akarorero. Nico kintu ca mbere twisumba kugira ahantu twashira ibikorwa. Rero turafise Ngozi turahakorera, turakorera mu ntara y'Ibitoki, turakorera mu ntara ya Rumonge, turakorera no muri Bujumbura rirare mu karere ka Mutimbuzi, turakorera ni Bujumbura ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura muri mere. Ego none ko muvuze ko mukorera mu ntara zitandukanye, haba mbona ka Johnson menga mwarize mwe none murarima, nimwe musanze mubirima cange mu bigenza gute? Murakoze cyane. Je mu bisanzwe ndi umufundi w'indimo, ndi umugoronome. Ivyo umva nivyo nize kandi nivyo nagenda ndacamo hirya no hino, canke nivyo nagenda ndakora cyane nkorana no gufasha abarimyi kugira amapepiniere, kugongeza umwimbu. Muri make mfise experience niniya canke uburambe buniniya mu bizanye n'igisata c'uburimyi. Ego murakoze cyane. Urumva ko usanzwe uri umurimyi. None mbega ibi bikorwa byanyu musanzwe mukora ni bande babironka makunguko? Mbega mukorana na bande? Murakoze cyane. Ngo inkuru y'umwana isubira inyuma gato, sindi umurimyi, ndi umufundi w'indimo. Ndi umufundi w'indimo. Hama abantu twebwe bakamisha ku bikorwa byacu, ubwa mbere ho nabo bantu bose bantaho nikora. Twe dukorera kugira ngo dusubize ijambo ntaho nikora n'uyo muntu wese ageze ku rwego rw'uko ari ahantu adashobora kwishikana atashikanye n'uwundi muntu. Dukorera cyane mu bagendana ubumuga, dukorana mu banyamwema, dukorera mu bantu bakorewe amahohoterwa afatiye ku gitsina, ariho haca haboneka abana bo mwibarabara, hagaca haboneka abana b'imfuvyi, hagaca haboneka abavyeyi bamwe bita ngo bamere célibataire. Nabo bantu bose cyane n'abageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ingwara zo mu mutwe, bajya usanga bari mu bigo bitandukanye, n'abatagiye mu bigo ngo usanga bariko barayerera hirya no hino. Ego none ga Johnson, ko abo bantu twumva umenga bari mu migwi myinshi, mbega
abo bose muba mukorana muri ibyo by'uburimyi canke hariho n'ibindi bikorwa musanzwe mukora? Murakoze cyane. Mu bisanzwe bajya abantu hagati y'akazi na muntu hari uburenganzira kabaha. Hagati y'akazi na muntu ni nayo mpamvu yatumye tuvuga ati turondere yitwa ya CBR Sambitri Creative. Twashatse kugira ngo twisunze amasezerano hagati y'akazi na muntu Burundi bwasinye, abo bantu tubashikiraho badashika. Na cyane nkuko mwaciye mubaza ati mbega abo bantu bose turabizi naho bafise ivyo bibazo byose bitandukanye, barafise impano Imana yabaremanye. Turaduza impano zabo, tukabafasha ukuntu zijya impano zabo zoja habona zikababera intanguriro yo kuronka ubuzima. Ikindi naco umwe wese nivyo ashoboye turamuha ikibanza ashobora kugira ngo yifashishe kugira ngo yiteze imbere n'impano afise, naho abafise ubwo buhuha canke iyo ngorane aba yaravukanye canke yagiye arahura nayo bivanye n'ihindagurika ry'ibihe. Rero ahakuru urya muntu turazi yuko n'umuntu afise ubwenge, n'umuntu yiyumvira, n'umuntu atambuka, namba datambuka naho n'umuntu afise amaboko, namba datafise amaboko naho afise nk'ikibazo cyo ku mubiri cyari cyo cyose, mugabo hari ibindi bintu ashoboye. Nico twisunga hakuru. Yego, none ga Johnson mwege musanze muri baze hani Bujumbura, ariko mukorera mu ntara zitandukanye, mbega hari ahantu mushikayo gute? Musanze mufise imodoka zo kwiyunguruza canke abo bantu bose bo mwiyo mihinga itandukanye mubashikira gute? Murakoze cyane. Bwa mbere ho ibi bintu sinzi umukozi w'Imana yigeze avuga ngo bisaba mpwemu. Mu gifaransa nabaje bavuga mugabo sindabivuze mu gifaransa canke ibikindi biki, ahubwo bisaba ibi bintu bisaba kuvyiyumvamo, bisaba kuba bishoboye canke bisaba kuba ufise uwo muhamagaro wavyo. Ubwa mbere tubikora nk'umuhamagaro, ubwa kabiri naho tubikora turiyaranja nkuko nabibabwiye ubwa mbere nsanzwe turafise ibindi bituyungunganyamo, mugabo turiyaranja tugaca dufata ijya sorosoro mu byo dukora bya misi yose tukayishira hamwe kugira tuhashike. Muri make turakora ibishoboka byose tukahashika. Ibisigaye naho turakorana n'abafasha bikorwa bakadufasha kugira ngo vyorohe dushikira abo bantu bitagoranye. Murakoze cyane. Hanyuma rero ga Johnson, ibikorwa mwavuze by'uburimyi ubiravye kugira ngo mushobore kubikora hama mwigisha abo bantu bose ingene bo kwisununura, murakenera imirima. Mbega murafise imirima mushobora gukoresha ibyo bintu iyo mugomba kuyikora bigenda gute? Murakoze cyane. Je nama nabwiye abamenyesha makuru mwe muri nca yabwenge mubaza ibibazo bigoye. Murakoze w'icyo kibazo mumbajije. Mu bisanzwe mu indimo bijanye no kurima biri mu mice myinshi. Rero iyo urimye hari ibintu byinshi bavyita ama facteurs de production, urayakombina. Kuyakombina rero iyo yakombinye hari ibintu ufise muganira nkuko bivuze, indimo ibuze ni capitale tere igumaho iri incontournable. Rero ikintu ca mbere dukora ubwa mbere ho turerekana kwanza ko tubishoboye, tukaroneraho kwanza turima dukoresheje uburyo bwacu, tugakota nukuri turakota. Mugabo hasigaye naho iyo abantu tugiye gufashisha bya bintu tukuye mu ndimo batubanye benshi, turatakambira abajeje intwaro kandi tugire ko dutera nakamo bajeje intwaro aho dukorera, aho tubitura hose babimenye ko dukeneye yuko baduha ayo ma espace, ivyo bibanza bihari bigaragara tubirimemo kugira ngo dushobore gushika kuri benshi bashobore gufungura. Kubera ikibazo c'inzara, sinzara ko mutere ngo habuze umwimbo, ni logistique. Ni logistique n'ukuntu begeranye ivyo bifungurwa cyangwa ukuntu babikora kugira ngo ivyo bifungurwa bishikire abo bantu. Rero ko bagwiriye ntububaye umutwaro watwebwe gusa, ububaye umutwaro ahubwo w'abantu bose n'ikibano cose, igihugu cose n'abajeje intwaro bakadutera gacumu ko bumwe na cyane mu kuduha ivyo bibanza bitarimwa canke bimaze igihe kinini bitarimwa, bakabidutiza tukarima, hanyuma tukashika kw'abo bantu munyuma bahakeneye n'ibindi tukasubira tukahabasubiza. Niryo hangiro tuba dufise, niko tubikora. Mugabo gushika ubu turacakoresha ahantu twakose canke dukota, mugabo turahura n'intambamyi ikomeye canke turahura n'ikibazo. Ego aho nyene no twari tugiye kuza kumbure muramaze gukora
imigambi ntituzi neza ikiringo giheze mwaramaze gutangura umugambi wanyu, ni izihe ntambamyi nyamukuru muba mwarahuye nazo mu kurangura uno mugambi wanyu mwiyemeje? Murakoze cyane. Mu bisanzwe intambamyi ni nyinshi, mugabo turagerageza zirya ntambamyi zikatubera amahirwe. Ati gute? Zitubera amahirwe iyo nk'ubu nk'akarorero, nk'ubu turashobora kuba dufise nk'hegitari imwe yo kurima mu ntara imwe canke mu ikomine canke ku mutumba hariya, mugabo bivanye n'ivyo tuba dufise dukora nk'abantu 1,500 havanzemo abana, havanzemo abakuze, abageze mu zabukuru, abavunitse n'abandi bose abo bantu, kugira ngo uzorime aho hantu gucuhanyabagiza ubwoko bw'ibiterwa bitandukanye kugira ngo ushobore kuharima hakubana hato mu kanya gato. Turahura n'intambamyi yaho turima, kandi abo bantu bashobora kudufasha guhangana n'iyo ntambamyi n'abajeje intwaro, ba mustanteri, ba guverineri, kabibaye ngombwa nabo bandi bose bashobora kuba bahafise, ko urashobora gusanga umuntu afise ahantu hanini gusumvya naho intara ifise. Abo bantu iyo ntambamyi n'ukuri turahura nayo misi yose. Na mwindi ntambamyi duhura nayo, haragera igihe zirya mbuto zirobanuye kugira ngo izo dufise zikaduherana. Ziduheranye rero babisaba ko tuba turonka uwundi muntu adusahiriza titora tishiramo, mugabo ntiharare kubera ahantu dutevye kuharima hararara hagaca hasubira. Rero tuko turiyungunganya bica bitugora gose. Iyo ntambamyi igira kabiri y'imbuto zirobanuye. Duhije intambamyi igira gatatu nari kuvuga ni ijanye n'ibijanye no gupompa, gukurikirana indimo. Twaratomboye turavyikorera ubu, turavyigisha n'abene igihugu ukuntu bokora irya fumbire kama, turabibigisha tukabigisha ukuntu bokora n'urya muti wo gupompa indimo kama dukoresheje ibi biterwa kama. Twatomboye mugabo nawe nyene mu minsi yari intambamyi. Ikindi naco duhura n'intambamyi, iyindi duhura n'intambamyi, turahura n'intambamyi ijanye n'uburyo cane cane iyo hageze guhimiriza canke guhindura ivyiyumviro vy'abo bantu. Turakenera amasare nk'ubu iyo hageze ko dukorana nabo babari benshi kugira dutunganye amamodire, kugira amaformation n'ibindi, yadutwara uburyo bunini kandi ugasanga biko biratugora kuko ntitwashikiriye benshi babaho. Rero intambamyi ni nyinshi, mugabo twebwe ku bwacu bitubera amahirwe kubera turiyeranja tugakora ubushoboka byose kugira ngo duhangane navyo. Ego murakoze. Hama kuri izo ntambamyi nazo mushobora kuba mufise amahangiro nyamukuru yaho mwifuza kugera. Mbega amahangiro yanyu nayahe? Ihangiro rya mbere nuko mu bisagara vyose nkuko n'ibindi bihugu bibikora, ibindi bihugu ibi bintu ntibakigwana navyo. Ihangiro rya mbere twe dufise nuko kujya bavuze ngo isashe muri ville ngo 0 sashe muri ville, dushaka kugira 0 manjia muri ville. 0 manjia muri ville naho kugira tubishikeko ntitubishikeko kunyene tubivuga, no turakora tukaronka ico tubaha kwera baje bagenda kwera babuze ico baronka, babuze ico barya, babuze ubuzima bwagoranye. 0 manjia da la ville. Ville mvuze ville si Bujumbura gusa, Igitega hariyo ville, Ngozi hariyo ville, Karusi hariyo ville, Muramvya na hose hariyo ville. Nk'ubu buca tuja mu ntara zitanu, twisunze zirya ntara zitanu, ni intara zitanu bisigure ko uko intara zigabanuka baje abantu bagira babe benshi biyongera. Dufise ihangiro ryo kugira 0 naho no kugwiza umwimbu gose, turonka ibintu bibafungurira bose bakwire bahage, baje bahage, tubigishe gukura amaboko mu mpuzu bari hamwe. Niryo hangiro rya mbere dufise. Kigira kabiri naco dufise hangiro ryuko bajya abantu ahubwo babe inkomoko y'iterambere rirama, bafashe mu iterambere ry'igihugu. Rega bajya abantu naho tubafyinisha, naho tubafata minenegwe, barafise ivyo bashoboye. Namba ari umuntu ageze mu zabukuru, hari ibintu bigenze ko bashoboye akibasha, araza akabidusangiza. Namba ari umuntu agendana ubumuga, hari ibindi bintu ashoboye. Namba ari umuntu basi umukeha bwenge canke afise zirya ngwara zo mu mutwe, arafise ibindi ashoboye. Bajya abantu tubwira ngo tubashire neza neza, tubinjize neza mu kugira ngo nabo nyene bafashe mu iterambere rirama, twabanje kwanza nabo nyene kubahembura canke kubakura ivyo bibazo barimo. Ihangiro rya gatatu naho dufise twe dushaka kugira ngo dufashe ikibano cyose cyo mu Burundi, dufashe igihugu cyacu cyo mu Burundi, tutifashije abantu bafise inguvu canke bafise amahera menshi canke bafise uburyo bwinshi, kugira ngo bajya abantu tubafate ukuboko dushike twese tudasize inyuma muri ya mbona kazoza
mu Burundi bwifashe mu 2040 Burundi buteye imbere 2060. Murakoze cyane. Ego none ka Johnson kugeza uno munsi abantu mubona ko baba bamaze ku benefisha uwo mugambi wanyu mbega mwamufise ibiharuro muvuga muti ubu tugeze ngaha ku bantu bangana gutya kandi turabona yuko kumbure muri kazoza tuzoshikira igihugu cyose no munsi hari ibiharuro bufise by'abantu bamaze kwakira uwo mugambi wanyu bakabona ko bawishimiye. Murakoze cyane. Ubwa mbere dufise abakorera bushake abambere bapatangiye gushikira n'uwo mugambi abakorera bushake turi kumwe turafise abakorera bushake barenga 180 barenga 180 barenga mu bake 143 guco. Hanyuma turafise aba beneficiaire canke abo bantu bashikirwa directement n'ivyo bintu vyacu dukora tubarokirita tuca tubashira mu magroupement mu migwi. Iyo migwi muri Mutimbuzi twafise migwi ndwi imigwi tuwe tuyita amagroupement ama association amagroupement villageoise association imwe canke umugwi umwe canke groupement imwe bigizwe n'abantu 25 umva muri Mutimbuzi dufise imigwi ndwi. Ingozi turamaze kugira imigwi ishika kuri 3 nimba atari 4 mu Cibitoke ca Rugombo turafise imigwi irenga 6 n'igice guco nkira umugwi windi nturakwira. Hanyuma mu Rumonge turafise imigwi ishika kuri 4 aho bose baba mu gose ugize n'abantu umva aho bose tuciye tubashira hamwe tukabakombina urumva ya migwi indwi ni 7 fois 25 namba cha dutora bangahe chabi umva nisunza amagroupement n'abo bantu tumaze gushikako abo bantu hariyo nabandi bantu rero bashikirwa n'ivyo dukora ku buryo butihuta ku buryo buteba. Abo bantu rero gushika bararenga n'amajana 3-4 guco bashikirwa n'ivyo bintu vyacu dukora ku buryo butihuse ku buryo nyene indirect namba arabaza gutora ivyacu cyangwa gutora ivyo tubaha mugabo batamaho namba arabo dufasha a distance kwa turafise n'ama programme y'ishuri harabonye abana baheze amashuri bya tubasubize ku ishuri arigiye biba ngomba ko tubashira mu mashuri bakiga bagasubira muri make n'ibiharuro binini hariho n'ibiharuro kugira ngo ndabikubwire neza nogenda kubigabura mu migwi nkavuga ati abageze mu za bukuru naba abagendana ubumuga naba abanyamwema naba nivya biharuro usanga ngiye ku kazi nkasubira nkazingurura ibipapuro nkakwereka. Ego hanyuma ibi bikorwa byanyu mukora birasaba uburyo mbega ubwo buryo muba mubufise canke namba mutabufise ni gute mukorana n'abafasha mu bikorwa nk'ibyo canke mukorana na leta kugira ngo kumbure na mwabuge yashize imbere uburimyi bize bishobore kugaburira abantu bose twisanga abantu bose bafise byo kurya bibahagije mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Imisanzu nyene ako kantu uvuze urengeje ko ni keza bafise bose baronka ibifungurwa bihagije mu gihugu cyose apana ni partage équitable bose baronke indya zikwiye kandi bose bakwiga. Hanyuma ubu twarandikiye ikete bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi twarabandikiye ikete turarindiriye inyishu twarandikiye bushikiranganje bwo gushigikirana turarindiriye inyishu nabo nyene mugabo anatanda turaciyungunganya niho dukora uburyo bwa mbere ho turiyungunganya twebwe hagati yacu twebwe tubikunda canke tuvyumva mu uwo mutima tugashira hamwe uburyo bisigaye navyo turagira ama mobilisation canke tukarondera abafasha bikorwa. Rero nico gituma igikorwa tubona abafasha bikorwa babuze cha tugikora ku buryo bwacu twebwe tuhanza mugabo tuguma dukomishosha canke tudodora hirya no hino abantu bakorera mijo gisata canke bashobora gushigikira ibikorwa tuba turiko turakora kugira ngo bagende basahiriza naho ibisigaye no kuri ni intamba mikomeye duhura nayo y'uburyo nyene mugabo turagerageza tukagwana navyo gusa ikintu gihambaye nishaka kuvyiyumvamo ukaba bifisemo n'umuhamagaro kandi ukaba wumva wishize mu kibanza cy'abo bantu bakeneye gushigikirwa. Ego twerekeza ku musozo ga Johnson mbega nakahe kajambo uno munsi wahanurira urundi gwaruka kumbure gwiza amashure canke batize ariko kumbure bari ngaho nabo kugira ngo babe bogira ico bahereza amaboko yabo. Murakoze cyane aho nyene ndaho nyene
bihuye n'amadefi abantu benshi bahunda guhura nazo canke abadiregiteri b'amadepartement atandukanye canke ama entreprise. Abajene b'iki gihe bo twebwe abajene dusigaye dushaka gukamisha ibintu ariyo tukibitangura. Ibintu uwo munsi nyene ugaca ushaka ko biza n'umusaruro utarabitangura. Nturanaruha ngo umenye kuntu vya bintu biruhisha, nturabikora ngo umenye ko ya bintu kuntu bigoye, nturabijamo kugira ngo ubone ya mitego irimo, ugaca ushaka kugira ubironke. Aho nkaca ndera nk'akaryo. Hariho mu bindi bihugu hariho ibintu bijanye na promotion de volontariat. Ugasanga umuvolontaire cyangwa umukorera bushake arafise amasaha akora atarenza, kandi agasanga arafise agasabuni cyangwa arafise agashiruka bute agahimbara musi kiwe. Ngaha mu Burundi twebwe bijanye na benevora volontaria umenga nyene ugiye nyene n'umutuko nyene ni ngorane. Ngabo ikindi naco baca abandi ikindi naco tuko turahura naco nk'ingorane nabo niyo umuntu mubwije ukuri iti naho bijemo volontaria nta mahera ndaguha cyane nta mahera ariyo, mugabo nzoguha attestation cyane ndaguha igipapuro cemeza yuko wakoze ibi bintu. Ni igipapuro kiba gikomeye aho bazakubaza ngo uburambe ngo ibintu ngufise experience biki nibiki, ni ikintu gishobora kugufasha kugironka akazi. Mugabo gwaruka gwize ndarunegura gose twebwe gwaruka twize turiko turasamara n'amahigwe ucumenga rwa rupapuro naco ruzokumarira. Mugabo nibasanga CV yawe uri kurayikora ukaburamo experience n'umunsi n'umwe uzoshavura ngo leta ntitanga ngo stage ngo ntitanga ibiki nibiki. Jewe ikintu cyambere no bahimiriza n'igiki nibaze dukore imbere yuko turondera uburyo, imbere yuko turondera ivyo bindi dukeneye, tubanze dukore tugerageze turabe umugisha wacu, turabe ingufu zacu, turabe n'ishaka ryacu. Niho umenyera erega utangira ikibo wakoze ntunamenya n'impano ufise, ntumenya n'ivyo ushoboye, ntumenya n'ishavu ryawe iyo rigerera niyo rigarukira. Hariho ama competence menshi usanga umuntu adafise kubera iki ntiyagiye kwegera mu kibanza kiri professionnel cyangwa ikibanza gikorerwamo ibintu bime kugira ngo agendere amenya ivyo bintu. Gacu usanga umuntu arakeneye kuzokorera muri FIDA, arakeneye kuzokorerayo mugabo atana approche n'imazi ijanye na n'ivyo bintu, agashaka gukorera muri Croix Rouge ngo azo umuntu ngo akorere muri Croix Rouge. Mugabo muri Croix Rouge bakeneye umuntu afise experience n'ivyo bintu. Mugabo korera mw'ivyo bintu bitandukanye bikora bisanzwe bikora ivyo bintu ukaronka experience. Mbere isi ahantu igeze ubu mbere n'amashuri nta kamaro afise, ubu ikintu gifise akamaro ni experience. Rero abarundi abajene tuko turasamara, aba bantu batize bataciye ku ntebe y'ishure kuba twarana amahigwe bariko biyonera experience bo kubera baziti nico kintu niremyeko ikiramuteza imbere gusumvya ya mashuri. Gacu usanga umuntu arateye imbere aratunze asigaye arimanya atari ishuri nari mafise. Umuntu yize nawe agaca yishinga ngo je ngo nzobirongo tuzana tuguma dukena kazamba tuguma mise twandika roto de chômage ngo ni 5,000 roto de chômage ngo ni 2,200. Mugabo ucira abato y'abantu bafise basi aya ma competence mugabo basi babuze aho bayashira mu ngiro ukababura n'ubu duhamagaye abantu bafise ama competence technique cyangwa ama competence professionnelle mu bintu bitandukanye uronka bake. Iyo ni ngone tuko turahura nayo, tuko turasamara, tuko turatema igiti tucicayeko. Ama resources aruzuye, ibikoresho byose birahari. None ngo guhakarorero, cyenda guhakarorero. Hari amayitabu angahe mu Burundi? Hari amayitabu arenga 15 guco. Hari n'ayandi ya private hazi, hari n'ayandi atazi bigisha bijanye n'ibifundi c'indimo. None kubera iki gisata c'indimo kiriko kirizungurukako. Mbega abo bantu abo bafundi b'indimo bokora nk'aba volontaire mu gisata c'indimo, bagakora nk'aba benevole mu gisata c'indimo. Aho Burundi nitworonka n'umusesekara. Mugabo kubera atashakari hari nta kuguruka nta bihari, umuntu wese aca yumva umenga nzogenda bampaye amahera, nzogenda bampaye menshi, nzogenda nkorera. Ntushobora gukorera amahera menshi utarakorera na make, ntushobora gukora ibintu binini iyo utarakora na bito. Abantu batize ahubwo je nibo ndiko ndabona mu Burundi bariko baravyitwaramo neza kubera nikimenye nibo bariko barakora ibintu bikora inka. Rero mugabo nabo nyene ikintu no bahimiriza nibaze dukore twebwe mwishira hamwe twakira bize n'abatize twembere cha turenza ko tukakira n'abari mu ivyo bibazo byose twakira bose ata nkunzi ata twese umuntu wese afise n'umutima wo gufasha. Yego none Johnson uno munsi leta canke abafatanya bikogwa canke bajya bafasha mu bijanye n'uburyo muri make ubu bo basabiki? Je bwa mbere ho amahera narabonye yari je no basaba ibikoresho amahera narabonye yari je kubera
ahantu hose maze gukorera ndi umukozi, ndamaze gukorera ahantu henshi ndi umukozi, narabibonye naregeyeyo byinshi. Ubu nta kazi nakamenyeneye, ahubwo nibaza n'ibikoresho. Nico gituma je nk'umuntu yombwira ngo ndaguhe ngo finance mingana gute, ndamubwira ati umpafi iyi determine ivuge neza, shaka umpa finance mayibiki. Jewe ubu nkeneye abo bakoranya bikorwa kintu no basaba nibagwiza ibikoresho, baduha ibikoresho dukore vyinshi. Kubera je umpaye haka mashini aga tracteur gato karima ahantu horima abantu 10 usanga ko kaharimye minota 3. Jewe no mikaye mbere umwanya munini ibintu byose nagenda araba, hari ibintu byinshi nagiye ndiga nsanga bikorwa n'imashini. Naha mu Burundi tukiri muri rya terambere ryuko umwene gihugu ari we kutira isuka, twacari muri ya system y'igikotikoti y'ugukutira igiti kugira ngo uronke umusaruro. Mwa ibindi bihugu bigeze guko igisata cy'uburimyi cyangwa igisata cy'ibiki n'ibiki hakora ubuhinga ni bijya bikoresho biri performance cyangwa biri amezero kugira ngo bigwize umwimbo. Nayo mu gisata cy'uburimyi niyo mpamvu usanga ari ngorane. Mugabo rero je kintu nosaba ni ibikoresho, tubwo turafise ibikoresho byinshi dukeneye kugira ngo dushike kure gose tugire game nini ya gose. Rero ibikoresho bigisigaye naho kintu tutona basaba kindi naco nuko échange d'expérience canke gusangira amatemonyage cyo gusangira kwigishanya ukuntu ibintu bifatiswa no vyito ukuntu ibintu bifatiswa no kwigisha umuntu ukuntu ibintu bifatiswa, umuntu kamwereka ukuntu washitse ku kintu kugira ngo nawe nyene kijya kintu gikore ashike kure nkuko nawe washitse. Nayo ibisigaye by'uburyo amahera ashobora guhera, nta mahera n'amatohera ku munsi umwe. None yobu ngiye muri Bibiliya yangiye mu bintu byo kwemera, yobu amahera ibintu byose yarafise byagiye mu minota ingaha, iminota ndike byari bigiye kubera iki nta mahera n'amadahera, nico gituma yitwa mahera. Ahubwo abantu byiza borondera amafaranga naho umuntu ntashobora kuyarondera adafise ibintu ariko arakora, adafise technique buhinga. Urakora ubuhinga ukamobiliza amahera arakwisangira naho uri, n'amafaranga akakwisangira aho uri. Rero twirinde rero nabo nibatumugaza abo bafasha bikorwa, abo ba partenaire canke abo ba investisseur ntibaduhende, nibaduha ibikoresho dukore byinshi bibaho, dushike kure habaho, tu exploiter n'imirima iri mu minyovu, ibikoresho paraporo y'ibikoresho. Hama ubuhinga nabwo dukoreshe bwa buhinga duteze imbere igihugu, dufashe igihugu kugira ngo twebwe nyene, kubera mu itegeko le droit citoyen iravuga yuko mwene igihugu nyene niwe arafise le droit yo gukontribuwa canke yo gushigikira iterambere ry'igihugu ciwe. Rero ubushikiranganje ndabizi murashobora kudushikirayo, ibizuri yashobora kubashikira uburimini burya bushikiranganje rwose butandukanye, ni mudufashe ugwaruka, muduhimirize canke mudufashe mudushigikire kujanye n'ibikoresho. Ugwaruka turakeneye ibikoresho, turakeneye n'ubuhinga. Ayo mahera ntayo dukeneye kuko naho tuyatwara nyaya ndaca dusanga yatumye dutwana amamodoka mu mivuduko itariyo, gacu usanga niya mahera tumye twishurana n'abandi nabi. Ahubwo dushaka amahera ahubwo tumenye kuntu tuyakreya cyane, tumenye kuntu tuyahingura amahera, abantu baturondere bisunze ubuhinga dufise, bisunze ibikorwa tumaze gukora nivyo tuko turamarira ikibano kugira ngo dufashe mu mbona kazoza y'igihugu. Murakoze. Ego mbega Johnson, akanyuma usanzwe ubu umuntu yo kwipfuza ibikorwa byanyu yo basanga hehe? Twebwe gushika ubu nadusange muri Ntahangwa, muri commune Ntahangwa, muri quartier Mirango ya kabiri, ibarabara g15 hegeranye na Sokartie. Ushitse hajya uzocubona haba food bank, icapa kikwinjiza na kazero kari hejuru ya hotel Duza. Uca winjira mu kazero nyene hegeranye na atelier y'imbaho, uzoca ubaza haba food bank, niho dukorera. Murakoze. Yego Johnson, turagushimiye. Tubashimiye namwe. Murakoze.